Ndabaramukije nshuti na mu bakunzi ibiganiro vya televiziyo Isanganiro ndabaha ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe aho tugiye kurabira hamwe nimba umugabo canke umusore ategerezwa guha amafaranga canke impano igihe ari mu rukundo n'umwigeme. Mbega vyo bikenewe ko umugabo canke umusore aha amafaranga uwo bikundanye canke impano. Mbega guhabwa impano canke amafaranga vyoshobora kugira ingaruka ku buzima bw'abakundanye na cane cane kugwaruka. Nuruhe ruhara ugw'abavyeyi canke umuryango bakwiye kugira mu kwigisha ugwaruka kubijanye n'urukundo. Kugira turonke inyishu z'ivyo bibazo turi kumwe n'abatumire hano muri studio, turi kumwe n'umuhinga mu bijanye n'inyifato akaba yitwa Atanazi Ngendakuriyo. Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane, turabaramukije natwe kandi turaramukije n'abari ko baradukurikirana. Nuko turi kumwe kandi na Brenda Kelly Deborah Irambona akaba ari umumenyesha makuru, namwe ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Kabura Ernest ariko basanzwe bamutazira Mungu yupo akaba ari n'umukinyi w'amareresi, namwe turabaha ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Nkuko rena rimejeje kubamenyesha hano muri studio turi kumwe n'abatumire, reka rero tuje mu idonido rya kino kiganiro, ariko reka tumanze dusabe umuhinga mu bijanye n'inyifato amanze aduhe hangamarara ya kino kiyago tugiye kuganirako. Murakoze cyane kubijanye n'utuganuke canke ico twokwita mu mvugo yumvikana cyane amakado abakundanye canke abafise ubucuti bahererekanya. Ingene bikogwa, ingene dutangwa birafise ingaruka nziza iyo bikozwe neza, bikagira n'ingaruka mbi iyo bikozwe nabi. Ikindi kandi utuganuke ni imwe mu mvugo y'urukundo, ico bita mu Gifaransa langage d'amour, ikoreshwa hagati y'abantu bakundanye. Rero utuganuke ni ikintu gikomeye cyane iyo cakozwe neza, gifise inyungu kuba ariko barahana hano tuganuke, niyo gikozwe nabi gifise ingaruka mbi cyane zishobora gushika kure kuba ariko barahana hana uto tuganuke. Rero ngiriye ko ndaza kubisigura mu nzira zitatu, dufatiye ingene umuntu yubatse. Umuntu yubatse mu bigumbagumba, umuntu yubatse ku mubiri ugaragara, hama kandi iyo umubiri n'ibigumbagumba biriko birakorana nivyo bitanga inyishu y'ingene twitwara mu buzima bwacu bwa misi yose. Dufatire rero kutuganuke muri cya gice c'umuntu gifatiye ku bigumbagumba. Iyo abantu bafise ubucuti canke bakundanye bahana utuganuke muri cya gice kigize umuntu c'ibigumbagumba, ubwa mbere ni ikimenyetso kigaragaza canke gishimangira umubano mwiza canke urukundo ruri hagati y'abo bantu. Ica kabiri muri cya gice c'ibigumbagumba gituma iyo bantu bakundanye bariko barahana utuganuke, utwo tuganuke duhinduka nk'ifumbire ituma rwa rukundo rwabo rukomera rugasagarara rugakura. Ica gatatu muri cya gice c'ibigumbagumba, iyo abantu bariko barahana tuno tuganuke biraza bigatanga umunezero, kuko ivyo dukora vyose muri by'inyifato iyo tubikora tuba turondera ko turonka umunezero muvyo tuko turakora, biratanga umunezero rero. Hama kandi wa munezero mu gice c'ubwonko bw'umuntu bigaheza bikaba nk'icibutso kizoguma muri wa muntu canke muri abantu babiri bahanye utuganuke, murambabarira, bikazotuma umwe adashobora kwibagira uwundi. Ni ikimenyetso kigumaho camaho. Muzokumva abantu bakoresha imvugo usha ndakumbuye naka, ariko kenshi iyo tuvuga ngo dukumbuye naka dukumbuye ibikorwa vyiwe. Rero utuganuke dukozwe neza dutuma mu gice cacu c'ubwonko kibika amakuru, kibika wa muntu kikamubikana n'ibikorwa vyiwe vyiza. Muri kino gice c'ibigumbagumba iyo dukozwe nabi naho bituma
abantu babiri bariko barahana utwo tuganuke hazamwo ikintu citwa kugura ivyiyumviro vya mugenzi wawe ico bita shadow conscience mu kirundi umuntu akagohereza akaganuke afise ihangiro ry'uko agura ivyiyumviro vyawe ku buryo ejo n'igihe yokora amakosa utaraba amakosa yakoze ukaraba twatuganuke twiwe ni ikibita mu gifaransa shadow conscience icya kabiri iyo bikozwe nabi bituma umuntu umwe muri abo bantu baduhanye agira icyo bita perte des attentes mu gifaransa mu tuganuke urashobora kumpa ikaramu jewe nari niteze kumpa imodoka ugasanga jewe unzaniye ikaramu mu kibanza cy'imodoka wowe ugacuza washusha uri mu mururumbo witeze ko mpava nezererwa n'ikaramu nzaniye ariko wayishikiriza nkagira umubabaro ndenzarugero yuko icyo nari ndakwiteze ko atari cyo mpaye murumva ko iyo bitakozwe neza haba harimwo utanga akaganuke ninde agahaye nde muribuka ko nababwiye ko mu bijanye n'izi mvugo z'urukundo ntidukunda bimwe kuko ntitwubatse kumwe hari abakunda tuganuke hari abakunda gukogwako hari abakunda guhabwa amaserivisi hari abakunda ko musohoka mukaja kwicara ku kiyaga hari abakunda ko mwicarana mugafashanya udukogwa ivyo byonyene hari ukuntu uvuze ati abantu dukunda ugutandukanye ati hari abakunda utuganuke hari abakunda ko babakorako hari abandi bakunda ko babasohokana none wakunda ko bagukorako igihe cyose gushika naho bataguha utuganuke ugiye mukundanye muri mu migenderanire ingene umwana w'umuntu yubatse uko yubatse birafatanye cyane n'ivyo akunda jewe narabaye muyabaga nk'abandi bose ndibuka ko uwo twubakanye hari tuganuke namuzanira nkabona ko ataduhaye agaciro kubera atari yo mvugo yiwe y'urukundo ico gihe nkaca nkomereka ku mutima imvugo yiwe y'urukundo ico gihe yari yiye ico gihe imvugo yiwe y'urukundo yakunda ibyo bita mu madokalite ni gusohoka mukagenda mugatembera mukaja mu kabare mukaja kuri plage puis vous consommez l'argent ego mugakonsoma mugabo ivyo muza gufatirayo biza ubwa kabiri bwaho mwagiye bisigura iki niba tugiye kugusangira nk'ikinyobwa mu kabare ico kinyobwa nari kukigura muhira murumva gifise agaciro tuvuye muhira rero utuganuke kenshi iyo tudakozwe duhuye n'imvugo y'urukundo y'uduhaye turashobora gutuma igikorwa ciza ukoze gihinduka kibi atari uko ari ciza ari uko utamenya ugikoreye ico ibigumbagumba n'ibishobisho bishaka nkiri ngaho nyene munkundiye yego utuganuke iyo tutakozwe tutahanahanywe neza biratuma dutakaza agaciro ugasanga wowe agaciro waduhaye mu kudutanga si uwakiriye agihaye aho ndiko navuga muri ca gice cy'igihe bitakozwe neza igice gira kabiri gize umuntu ni igice kijanye n'imigenderanire burya ubwonko bwacu burafise hatunganiza ibigumbagumba burafise n'igice kirabijanye n'imigenderanire utuganuke rero muri kino gice kigize umuntu c'imigenderanire iyo twakozwe neza dutuma habaho kugumana hafi y'abakundana ico bita la connection nicika iguma iri ku murindi wo hejuru ica kabiri dutuma twatuganuke watanga dufise ikimenyetso c'amaho ahavuga ati ndibuka itariki ya 20 akantu wampaye nzorinda apfa ntakibagiye gasiga ico bita l'empreinte gasiga ikimenyetso c'amaho aho ni muri ca gice c'imigenderanire ku buryo n'igihe umuntu yova ngaho akaja mu mahanga avuga ati ndibuka itariki sinzopfa ndayibagiye ica gatatu utuganuke twatanzwe neza muri ca gice c'imigenderanire dutuma umwe amenya ico wundi ashaka ukurumva jewe ivyashikira hari utwo natanga nkasanga nakoze nabi nk'akarorero ndibuka hariho wigeze kumpa Bibiliya ego ico gihe yo kadoje sinayakiriye neza ati kubera iki nari mfise Bibiliya y'ikirundi nari mfise n'igifaransa kandi yarabizi acaza kandi kumpa Bibiliya ni kuvuga we yibaza ngo yampaye hageraze ngo yavyishe nyene ariko
yashaka amafaranga muri icyo gihe jya mvuga ko nibyo umuhinga ariko arasigura iyo ukunda umuntu uramenya n'icyo akeneye nk'uyu yarazi ko mfise bibiliya y'ikirundi n'iy'igifaransa agaca nzanira kandi y'Ikirundi urumva ego gamumenyesha amakuru kwa kumenya icyo umuntu ashaka mu mico yacu y'ikirundi muze murabe ko kububatse barabizi bavuga kugira ngo umenye uwo mwubakanye icyo ashaka bisaba imyaka 12 mu bantu nirenga hari igihe rero muri kwa guhana twatuganuke tugenda turagufasha kuvumbura de kuvura mu gifaransa icyo ashaka n'icyo akunda ugasanga rero hari ruhande yo kumuzanira ikirahuri cy'amazi umuzanira ikifana kuko wamenye ko akunda ifana rero umwanya wo guhana tuganuke iyo bikozwe neza bigutwara mu nyungu yo kumenya uwo mukundanye icyo ashaka kugira ngo mu minsi iri imbere uzoze urakoraho uzoze urakora ashaka gukora mu bijanye no guhana tuganuke nacari muri cyagihe cy'imigenderanire muri igice cy'imigenderanire nawe iyo bigenze nabi bituma umuntu mu migenderanire iyo bitakozwe neza hari igihe bitwara abo bantu bakundanye nk'uko umengo ni itegeko umuntu akama kuri pression mana ni ntabikora arampeba ni ntabikora ahava abona ko ntamukunda kuko kimwe mu makosa ahaba nuko mu guhana tuganuke abakundana bagomba kugira ikintu cya copier coller gukoporora uko media haye Brenda bariko aha Jean Paul ariko mu bijanye n'imigenderanire cyangwa cy'imigenderanire kiri mu bwonko bwacu umuntu wese n'umuntu ku ruhande rwiwe ukorera umuntu ku ruhande rwiwe bisaba ko iyo utabikoze neza usanga umuntu yamara muri rwa ruhagarara mbega mana yanje ndabuze amafaranga aho ntamuhera arampeba aho ntamuhera biragenda gutyo iyo rito kugwa neza rero nkuko byagomba gukogwa bituma umuntu aja mu ruhagarara icya kabiri biratuma hariho ikindi kintu umengo turiko turabikora nkuko banaka babikoze mico n'imigenzo ikaduteka ingene tudutanga arorokeje wingene mpa akaganuke Brenda siko agomba ko tugahamiti kandi uburyo ntibungana ndashobora kumugurira ikirahuri cy'amazi mu kabare akanezerwa cyane gusumba uwatwaye umuntu kuri bwabo bari buzimvye akamugura icyo kirahuri cy'amazi tugomba kumenya ngo mbega none ndinde uburyo bwanje bungana gute hama uwongiye kubikorera aza kuvyakira gute kugira ngo nivyo none yamigendana ndanabikora gute kuko hariho nababikora bere ko bakundanye ko bivanye nano mafaranga mfise kubera mfise amafaranga menshi ntushobora kumpeba ngo uje ku wundi ni akaca ashaka kwerekana urukundo afise kuri uyo muntu akoresheje amafaranga ariko akibagira n'inyifato harimo cyane muri cya gice cy'imigenderanire gushaka kwemeza umuntu wese ariko arakora ikintu agombye kwemeza akora amakosa menshi kuko ntaba ariko aragikora nkawe aba ariko aragikora yambaye cyo bita mask mu gifaransa y'uwundi muntu kenshi rero hari abatanga utuganuke bakeneye kwemeza iyo uri kuremeza rero hari n'abantu mu kuja kuramukanya iyo agiye gutanga akaganuke atira impuzu agatira imodoka urumva harimo kwa kwemeza ibwo mu byumba ni muri bwa buryo bwo kubikora nabi icanyuma muri no gice cy'imigenderanire biravyara amatati iyo bidakozwe neza biravyara amatati hagati y'abakundana ko cavuga ati aha wampaye iki nanje nashaka ume nk'icanaka kubera iki tugarutse hahandi ntivyakozwe nkuko byagomba gukora muri cya gice imigenderanire igice canyuma ngira ngo sintware umwanya twosigura mu bijanye no guhana tuganuke ni ngene rero gutanga utuganuke bitanga kugubwa neza bitanga amagara meza yo mu mutwe merci iyo umuntu yarose akaganuke hariho inkabuzo iyo mu mubiri yitwa dopamine ni inkabuzo y'umunezero ica yisuka ku rugero rwo hejuru usanga ariko aratwenga atakimutwengeje aho ni kuvuga n'urukundo ruca ruduga hejuru biravomerera ruduga kubera ayo muhaye ibyo tuko tuvuga muri cya gice cyo kugubwa neza twavuze ko akaganuke ni kimwe mu bimenyetso biranga ko umuntu mukundanya guhaye agaciro ariko si ico conyene
si ico conyene tumve ko akaganuke ntikikwije uvuga ko wari usanzwe umukunda wari usanzwe umukunda ruje kuranforsa mu gifaransa canke ruje kuduza burya urukundo rurakura kandi urukundo rurapfa kandi rukuzwa n'ivyo bikorwa ni vya bikorwa bishobora kuba mu tuganuke twatanzwe neza ngo mangaruka hahandi neza uko ndibaza ko abariko baradukurikirana kandi bivanye n'umuntu hari abantu bariko barabikora nabi hagati watanze akaganuke n'uwakaronse n'ingene vyakozwe n'ingene uwo muntu yubatse muri we rero kuri iki gice cyo kugubwa neza utuganuke turatuma tuduza ico bita estime de soi mu gifaransa ni mu bigumbagumba umuntu aduza rwa rugero rwo kwiyumva mbega mvuge kwiyemera mbega mvuge estime de soi ni nko kwishigikira kwigirira icizere iyo umuntu aguhaye akaganuke ubwo nyene mu bwonko mu minota mikeya hari rukanga ivyumviro yanyibutse yanyiyumviriye ko arankunda aragaheza hazi ibyumviro vyiza inyuma y'akaganuke nta cimviro kibi gihari iyo katanzwe neza inyuma y'akaganuke hazi cimviro kibi iyo kakozwe nabi urumva ko rero utuganuke n'imbugita y'ubugi bubiri gashobora gutanga ikintu ciza mu muntu cyangwa gatanga ikibi muri kino gice cyo kugubwa neza harimwo kumva umuntu yanengesereye yuzuye iyo ntanze akaganuke ushobora kuba mu buzima bwawe bw'akahise ataho kaguhaye ugasanga nje kuzibira ikinogo cuko wakuze muhira batakwiyumvirako kuko no mu miryango dukuriramwo hari gihe usanga bataduha utuganuke batazi akamaro kabo ugasanga umuntu akaguhaye azibiye cacuho ca kinogo yakaguhereza ukumva n'itafari rigiye mu kibanza cyacu bituma umuntu yumva yuzuye anengesereye nagenda babwira kandi akaganuke kari mu bintu bita protection urumva ko kingiwe icanyuma kuri kino gice akaganuke rero n'ikimenyetso cereka ukaronse ko ahawe agaciro katarosa abandi bose na cane ku muntu ukunda ego na cane ku muntu ukunda rero majambo avunaguye ntiriwe ndaja kure ngo nje muri vya bindi yo katatanzwe neza ko tubivuga akaganuke n'uburyo bwiza bugaragaza urukundo ha mubikoresheje ibimenyetso bigaragara ica kabiri guhana akaganuke n'uburyo bwiza bukwereka uwo mukundana ko wamwiyumviriye ko kuko kenshi utuganuke turyoha ni twatunda umuntu akuzanira utatumusabye cyo bita amasiripurize kandi cyane ukaza udoma hahandi ashaka kandi utarunabyiteze mugabo cyane agaruka hahandi ukakaza kuzuza ahandi wa muntu ashaka icanyuma akaganuke rero gatuma umuntu yigirira icyizere avuga ati n'igihe nzoba ntagishoboye iruhande yanje hari umuntu azoyimvira ibyo nashoboye murakoze cyane nuko urakoze cyane Atanazi reka ubu naho tuje kuri abandi batumire kuri Deborah Brenda Deborah namwe mutubwire mbega uri umwigeme urafite umukundanye ego ndibaza urafise byinshi utubwire ndabifise ego Deborah kubwawe uribaza ko ujya muhungu mukundanye canke iyo ukundanye n'umuhungu ko byo babikenewe ko aguha ingabire canke amafaranga kuko niyo ngabire bayiguza amafaranga byose biri mu mafaranga kubwawe yabikenewe canke ntibikenewe yabivuze neza si itegeko ngani ngombwa yego ryari si itegeko mu gihe yuko adafise we kare yavuze ati ikado zirakenewe kugira ngo bagire estime de soi mugabo si itegeko mu gihe ubona yuko atavyibwiye wenyene si itegeko wewe uje kugira ngo ndakeneye ibiki kwa mu gihe uje kubisaba ibindi bintu kimwe ngo ukura muforsa ukurashaka ko pression ngani ngombwa mu gihe yavuze ati birafasha mu rukundo rwanyu gushiramwo ibirungo ko rukura birafasha mugabo bifasha gute bifasha mu gihe atari jewe njya kubimusabira yego ari wavyibwiye ni kuvuga yuko ngo mu gihe atavyibwiye ngo ni kuvuga ko atankunda oya okay mumva mu gihe atavyibwiye nawe kumbure washaka vyibwira ariko ntavyibwire uranuma yego iwo uvuze ati ngo mu gihe atama makado ngo Jesse ndafise nuvuga gute
ndashobora kubona ko bikenewe ndabikeneye mugabo sindabimubwira kubera iki mu gihe ngiye kubimubwira n'ibindi bintu nubwo ko siwe yanyiyumviriye n'ikindi ko ndiyumvira muri ico gihe ndashobora gushafata decision swate nkagenda kuri je byo shaka umuhungu gumubwira ati nshaka ibi imisi yose nivuga ko nta valera guha oya urashobora kutabimubwira imisi yose ariko hari igihe kumbure bikenewe kumbure kandi ugasanga kumbure ico kintu usavye ibyo ndayivuze kubera twese turabakobwa kumbure ushaka kugira ikibazo c'amafaranga nk'akarorero tuvuge mu muryango iwanyu hari umuntu afite ikibazo canke hakenewe amafaranga ikintu cihuta urazi ko mukundanye abishoboye kubikora muri ico gihe Meddy ndamubwira nabwira ati yari ingorane wenyene ndamubwira turafite ingorane ariko wabivuze nabivuze mbwa sinamusavye urazi ko muri mu rukundo muganira byose none kuvuga no gusaba itandukaniro riri he gusa ari kuvuga urashobora kuma ikintu n'iki kimuga ko bimubwira urashobora kuvuga mu muryango burya habaye problème ikintu barakeneye amafaranga ko barondera amafaranga ngani n'iki tiva aho ba wabivuze gusa ariko ntubumusavye yego nubwo ataco yokora kubera iki bitakugumyamo muri wewe ntubimubwire ariko umukunzi wanje Meddy turuganira ibintu byose ni mu gihe kwabona ko bikenewe umushiri wanje ambwiye ko bafite ingorane ifoke nitanga ndamuhiki muga mu gihe atabyibye wenyene je nanakiwe ndamubwira oya kuri je vraiment si nibiri ngombwa si tegeko ego ariko wavuze ko atari tegeko ariko ngo ni ngombwa yego biba ngombwa ryari ryari mu gihe yabivuze mu gihe nk'ubu yavuze ati ngo abantu baratandukanye je sindi wa mukobwa ngo bashaka ngo imisi yose ngo nzanira udumakado Meddy nawe yobe umwaka wose nkunda tuyage dusohokane yabivuze kare dusohokane tuyage naho tukunywa amazi gusa mu kabari muga tube turi kumwe umukunzi wa Brenda urabuvyumva turi kumwe abone passer du bon moment tunezegwe ego urumva rero wowe Brenda kubgawe uvuga ko umuhungu mukundanye nubwo mwogenda ahantu mukanywa amazi agiye yatanganyika mukaguma mwicaye reka no kwizana amazi mu iguru tugasohokana tukanywa amazi yanje mu iguru mukazokwama munwa amazi ninda Meddy kuri Jesamive satova urakoze cyane reka imbere ko nja kubindi bibazo reka ubunaho twumvirize Mungu yupo nawe nyene ashobore kutubwira wowe uri umusore uri umugabo ariko rucari très jeune kubgawe uribaza ko bikenewe by'ukuri ko igihe ukundanye n'umwigeme canke nk'ubu uri no mu rugo birakenewe ko uhingabire mwumvise ibyo umuhinga yatubwiye Brenda nawe heje kutubwira nawe nyene uko abibona namwe mubona gute mwumva bikenewe ko igihe ukundanye n'umukobwa umuhingabire canke ukamuha amafaranga reka ndabashimire cyane abantanguriye kuvuga bavuze amajambo meza cyane gose Mutamaje yavuze amajambo y'inkoramutima kabisa kandi yabisiguye koko n'umuhinga wavyo reka ngaruke kandi kuri mushikanje Brenda nawe nyene yagerageje kuvuga ibyo yavuze biratahuritse ariko harimo gahaze ako gahaze rero niko shaka reka tukagaruke ko gahaze Brenda birashoboka ubuzima uwe wakuriyemo akaba ari ubuzima bwiza butuma wowe wumva yuko mu gihe uba ufise ikibazo umushira watashobora kugufasha ushaka kucifasha n'abandi babayeho ubwo buryo atabwafise imeze gute rero umuhungu koko urashobora gusanga uwo mukobwa ufise ikibazo kandi icyo kibazo koko urabona ko ataco kwifasha ukabona umuhungu arafise kukigufasha kuvyukuri uri umuntu w'umutima wabimubwira kuko kubimubwira ntabwo ari kosa no kubimubwira buri gihe ikosa no kubimubwira buri gihe kuko iyo mukundana n'umuntu murabwizanya ukuri mu gihe utabimubwiye harashobora kugera igihe ujya muntu ntavyibwire ugasanga wewe biragutushije haje wa wundi rero haje undi musore pembeni acyagufasha vya bindi ujya ugufashije bigatuma wewe uhindura mind kuri wa wundi kandi atoretse kubigufasha mu gujya yabibonye kare acyabigufasha bigatuma cyo ufatana na wa wundi abigufashije kandi agatanga care nyinshi cyane mu gihe arabimenyesheje mu gihe
nkuko namaze kumubwira turafite ingorane mu muryango muga sinamusavye ngo shaka ko ari Pardon, wo mufasha hajya wihenze mu kuvuga cyane umaze kuvuga turafise ingorane mu muryango directement mu musavye ubusabye directement ari umuhungu rero acubwenge niwe yoca yipropose yes erega ntabwo urinda kuvuga ngo mpamahera turafise ikibazo mu muryango uwo muhungu mbega muri uwo mwanya arafise afise acakora adafise urabona ati umuntu ntafise mu gihe afise rero hama ntakore bamwita roya korosho uwo muntu badatanga rero mugabo umuntu adafise urashaka kubona ati koko uyu muntu ntafise muri umwanya mugabo yarafise ko amutima w'urukundo muri uwo mwanya rero umwakira nabivaye no kuntu musanzwe mumenyeranye nuko rero gusaba umuhungu ntabwo ari kosa kandi nabo n'abahungu nyene hari abahungu nyene badatanga me abahungu turi kubiri turi gutatu hari abahungu baza gutanga kugira biyemere n'abandi batanga kugira umusheri wiwe amufate ntihagira abandi bamutwara n'abandi batanga kugira babeho mu byishimo ashimisha umusheri wiwe umva abona abantu batatu batandukanye rero buri umwe wese afise ukuntu atwara urukundo rwiwe mugaje ku bwanje mba numva neza yuko umuntu neza w'ukuri ni wa wundi volonta akibwira wenye mugani mu gihe abwiwe agakora yes baba bakubwiye imisi yose oya pana imisi yose ni kosa ego hariho ikintu twariko turayaga kubijanye nuko n'amakado n'amafaranga hariho abavuga ati jewe sintoha umukobwa amafaranga ariko ndashoboye kumusororera kumuha amafaranga ntayo nomuha abo hari abantu bivana n'ahantu bakuriye kuko guha umuntu amafaranga no kumuha umuntu kado je numva byose bisa byose n'amafaranga je numva byose n'amafaranga pardon me kado izana souvenir ndende cyane me amafaranga na kintu nyene umuhaye bibirangiye me kado igaruka iguma muri servo ego nivyo nije niko nshaka kubitandukana Brenda muje kumva ivyo umugenzi wacu ngahavuze kubgawe mwavuze ko umusore mukundanye nubwo atoguha ayo mafaranga ariko mukagenda mukicara ahantu ubukene bubiyago kwa kwitaho mu biyago vyonyene n'udukado musi umwe musi wa anniversaire ariko araza umviriza navuze ati sitegeko sitegeko ariko urabona ko ufise akantu kaka envie kagira ko gushaka urabona ko ari ngombwa medika ndakubikira mavuze ikintu kare ndumukobwa Bondat. Ndumukobwa. Mugabo sindi wa mukobwa bashaka imisi yose cyangwa oya ariko uragira urakenera. Ego. Kandi abavyeyi bawe kumbure barabiguha ivyo byose ariko urakenera ko n'umukunzi wawe hari ico yibwira ariko ari je ndamusaba. Nica kindire navuga ati nubwo uri umukobwa udakunda kumbure ko aguha ibintu canka amafaranga ukunda ko nubwo musohokanya bari nawe wizanira amazi yatanganyika ivyo tobisabira kwigihe cyose. Izo kenshi zakunda kuba ari imvugo gusa muga ntibizibingiro. Ya kenshi abakobwa baribesha kuri iyo mvu. Nkubwiza ukuri byoshika ufisa akazi kawe karahagaze hajya hari ikintu kiremesha mu mitima y'abantu mu gihe umuntu afisa ikintu kimuha igihumbi arumva neza katashida afise zo gusaba ubundi igihumbi me mu gihe kajya akazi kawe gahagaze ugatanga kwifuza buri kintu cyose ubuze umuntu akiguha rero ku mwanya sinkubesha haragera igihe utangwa gucumukura ku mutima Twako tuvuga ati n'urukundo mu rukundo tugofa mu rukundo turutuja mu rukundo niko nakubwira rero urukundo rujana mu kubaka byose bijanamo byose urumva neza rero ko duhagara mu gihe wewe ufise muri umwanya rega impamvu uvuga uko uracafise kakazi tugende bukebuke muga mu gihe akazi kashobora guhagarara ukavuga ati jewe ndamaze ukwezi kose tani 1010 ninziza ataki haragera igihe gutangwa gucumukura vya nkibikunde ukimva none uruhungu gako umukunzi wanje nkundawe akintu yubimenya ko nkeneye saribwira kamwe hariho mu gihe bishitse naho mu gihe bishitse ntiyibwira aho rero nanje cangere umvise rega ryari twavuga rero umvise ryari twavuga rero reka no muhinga nawe agire ico abitubwiye ko kare twavuze kubijanye n'izingabire Brenda yavuze ko mu gihe kumbure yogira ikibazo
arabibwira umukunzi wiwe ariko ntabimubwiye ngo kugira ngo amubimufashe abimubwiye kugira ngo abimenye byonyene ego sinzi ko mwoshaka kugira ico muvuze ko kuri ico kugira kintu ambe hafi akube hafi amubwira utujambo turyoshe twonyene nubwo ico kibazo kigaragara ko umukunzi wiwe ategerezwa kugitorera inyishu ariko Brenda akavuga ati jewe sino nshaka musaba gusa mugabo we avyibwiye ni sawa ariko nubwo atovyibwira ntaco kubwawe ariko uyu nawe akavuga ati ataho hano hari hagahazi ntibugiye umusore agukunda wamubwiye ikibazo taho deje umubwiye ikibazo ufise ati uba wasavye byo baruko nagomba kuba ariko radukurikirana tubafashe gutandukanya icyitwa kado na service rendue muri za mvugo z'urukundo ibyo bintu bibiri biratandukanye kado nakaganuke umuntu azani mu bakundanye umwe azaniye mugenzi we kubera yamwiyumviriye ko hama kakaba gafise ikimenyetso cy'urukundo amufitiye iyo tuvuze naho kuri service rendue ni Brenda yaravuze kubwira uwo mukundanye ko hariho icyo uhagije icyo ubuze iyo aje kugikora biza muri twa dukorwa dukoreranira hagati y'abakundanye iyo ariko arabyishura ntibiza muri cya gicapo cy'ikado biza muri cya gicapo cyo gufashanya ubuzima bwacu bwa misi yesu nk'abakundanye ni ukuvuga ko rero mu hagati y'abakundanye ikintu cya mbere gituma byose bigira agaciro ni ijambo bita kwibwiriza icyo kirakomeye cyane kwibwiriza ni igihe umuntu akwiyumviriye ko utari ubyiteze hama akazana kimushaka ni iki inyaho nsanga Brenda mu cyumviro ciwe Brenda kumuha telefone ya Android Brenda kumuha sheke ya 1 million uyimuhaye mwasohotse ifise agaciro cyane gusumba kuyimuha mutasohotse kuko imvugo y'urukundo ya Brenda ni mu madokarite bisigura ikirere muri ibi byo guhano tuganuke hari gitangura hari n'igikurikira aho abakundanye bibagorera ni hahandi twava ko bikorwa nabi ashobora gufata kuco yari guhereza ko akaba ari cyatangurirako mu gihe nzi ko Brenda akunda mu madokarite mbanza kumutwara muri mu madokarite ico nza gukora cose kigira agaciro kuko nahagaze mu mvugo yiwe y'urukundo mu gihe nzi ko Brenda akunda kado imbere yo kumusohokana muri modokarite mbanza kumuha ya kado niyo namujanye hagira sense hagira agaciro guhano tuganuke rero tugomba kumenya imvugo y'urukundo y'umuntu ari wese ko ntidukunda bimwe hama ya mvugo y'urukundo umaze kuyimenya niyo uherako hama weje kuyiherako ihinduka ingazi zo gusasira ibindi biza gukurikira bica bituma ibisigaye byose biza kugenda neza kuko wahereye kuco guhegwako waciye umushira hejuru mu buryo wigumbagumba n'ibishobisho biza gutuma ubwonko bwiwe n'umubiri bikora inama yo kuvyakira neza iyo rero tutamenye ico guhegwako ni kimwe navuga ngo utuganuke n'imbugita y'ubugi bubiri iyo utabikoze neza ngo uhere kuco bari guherako ushobora kuzana kakaganuke ugahaye akakaka gaciro atari uko katagira agaciro ari uko utagasasiriye ngo uhere ku mvugo y'urukundo yiwe naha rero kado nk'ubu jewe ndashobora kuba uwo dukundanye ambwira ati sha kugiye muri mission igihe uzoja muri mission uzompitanire telefone hama nkaca mva muri mission nkazana telefone nzanye kado kandi iyo kado yarayizi kunza kandi yarayikubwiye yego kandi yarayimbwiye yarayigusavye majambo avonaguye ni kado irimo na service rendue mbega none tukiri ngaho nyene Brenda yashimikiye kuco gusaba ko adashobora gusaba ibaze rero nk'umukobwa kumbure mukundanye arabonye ko ufashe urugendo canke kumbure yarifuza telefone igurirwa ahanaka arabona ko ari yugiye arakubwiye ati rero nari nifuza telefone woze unzaniye telefone
telefone muri ico gihe abakoze nabi canke mu majambo avunaguye nca ndabivuga mu buryo butatu uburyo bwa mbere Brenda uno munsi arashobora kuba adasaba ashaka akunda icaronse cyazanywe n'uwibwiriza uko nyene ugasanga muri Brenda ibigumbagumba n'ibishobisho vyiwe bigubwa neza habaye kwibwiriza ariko bidasiguritse ko adakunda ingabire ndaza kuhagaruka sishaka kuguza ntabwo bisigura ko adakunda ingabire ahubwo Brenda akunda inzira ingabire icamwo nico gituma umukunzi wa Brenda igihe azanye ingabire pe importe agaciro yo bifise adaciye mu nzira Brenda yitezemwo iza gushikira Brenda iridiriwe itagifise kagaciro kandi nyiri kuyizana araza gukomereka Brenda arashobora kuba atabwira uwo bakundanye ngo amuzanire kubera igikomere ashobora ko yaragize mu buzima bwa kahise nabyo naturabire ngaho akaba muri kahise kiwe mu migenderanire yoba yaragiraniye n'abandi yoba yaratumye ikintu nticakogwa hama agaca akomereka agaca avuga ngo sinzosubira gutuma bazibwiriza ugasanga yarafashe iyo ngingo ifatiye ku camubayeko ubwonko bwacu bwamubikiye kitaratorega umuti ica gatatu ca nyuma Brenda arashobora kutatuma ingabire ngo bayimuzanire agombye kugeza uwo bakundanye barabe ko mwiyumvirako aho rero haca haza kuri Brenda ukutabivuga kwiwe ashaka kugeza akunda ko uwo bakundanye yibwiriza cyangwa yarakomeretse twebwe rero mu bijanye n'inyifato igihe cyose umuntu avuze icyo ashaka tuca tuja mu mizi kuraba yatangiye kugishaka ryari hari habaye iki kuko ikintu cyose umuntu wese ugomba kumufata uko yubatse muri personalite uko yakuze mu muryango abagenzi bagendanye n'ibyamushikiye mu buto bwiwe kugira ngo uce ufata ngo Brenda rero akunda iki kubera iki arico Mungu yupo yavuze ati burya Brenda biravana n'ubuzima wakuriyemwo aha birakomeye cyane ati biravana n'ubuzima wakuriyemwo ivyo bintu bihuye n'ivyo uvuze ati hariho kumbure abakobwa bashobora kumbure kuri bo wakivuze muhiri wabo atatuntu tw'ingabire babaha ari wa wundi kumbure yamenyereye kwiba ko kuva kiri mutoyi rero igihe agize bakundanye akaba atari wa mukobwa uvuga ati akunda amafaranga ariko kumbura akabashaka ko umukunzi wiwe amufasha ikindi naco tutibagiye ko hariho n'abahungu kumbure ikintu kenshi kwibwiriza atari kirenga kandi ugasanga ntaretse kwibwiriza ngo nuko ngo atari umuntu ari umuntu ngo adashaka kubikora ariko kumbura abashaka ko umuntu amubwira ico akeneye muri ico gihe rero mbega uko kutabivuga uko kumugeza ntangaruka reka uvuze ikintu gikomeye cyane burya kenshi ubwonko bwacu budusaba ibyo tutaronse icyo kintu kirakomeye cyane Brenda yakuriye mu muryango batanguye kumuha kado kuri anniversaire y'umwaka umwe nuko atamwaka numwe basimvye kado kwa Brenda nta gaciro kanini yifise kuko ico gikombe kiruzuye ariko umwana yakuriye icendajuru canke ahantu kure mu turere tumwe urabona ko hariho uturere tumwe ivyo tukanuke usanga bidafise agaciro cyane uyo muntu uzosanga ikigega ciwe gikunda amakado kukumva ubwonko bwiwe bumusaba ivyo ataronse nico bita vide ni igihe ubwonko budusaba ahagaragara ko tuhuzuza mu gihe turi mu rukundo ikibazo kigarutse handi bumenyesha amakuru hari igihe nabo dukundanye rero batazi aho buzuza Naicho gituma ifuku bwanyi muri mu iyo batazi aho buzuza baza kuzuza huzuye hama igikombe ikabasesekako agaca shavura ngo ntiyanezerewe jewe iyo nsutse amazi mu kirahuri cuzuye umuntu wa mbere aseseka ni jewe nayasutse ni byize rero ko umuntu mu bakundana amenya mbega ko dukundana nuzuza hehe umaze kumenya aho wujuje murazi ku mico n'imigenzo yacu hari ibintu bisa n'ibitavugwa biritabu ntivyoroshe cyane ko umuntu mukundana akubwira ngo hewe jewe ndakunda gusohoka
ariko kenshi mu mico ubigaragariza mu nyifato afete kugira ngo bimenye mukundana murasohoka mwasohoka agaca kwandikira message ati sha uno munsi ibintu nkore n'ibitangaza kandi mutagiye kure wujuje ahagaragara kenshi rero abakundana bagomba kumenya nuduza hehe kuko kenshi imico n'imigenzo idutwara ahantu tutabivuga twiyaguye sico kimwe n'abantu bakuriye muri iyi mico y'Iburayi Iburayi umwana bamwigisha akiri mutoya kuvuga icyo ashaka hama bakamutegura nuwa akibwira kucakira rero kenshi tuja muri découverte yuko menya ico Brenda akunda hari rero dutapakote tuca dukomereka mu gihe tagitoya kirikare Brenda kaguma nyiteze kico nkora nanje nkaguma nibaza ko ibyo ndiko ndakora n'igitangaza alors que ndiko suka huzuye ivyo yavuze nivyo kubera iki jewe ndi wa muntu akuze ntazi kuvuga ngo ma sinzi gusaba nora ivyo bamaye sinzi gusaba ngo cyangwa umaye bikengo oya ibi nibinkwiye sinzi gusaba cyo cyambe kambabwira iki kintu ntabwo tuca duhinduka abantu ko twakundanye umuntu akuze ni umwana yakuze hama rero arasa naho yakuriye kenshi muzoraba ko no mu rukundo tugomba kubaho nk'uko twabayeho muhira icyo gituma iyo ugiye mu rukundo n'umuntu umubwira kare je burya ivyo uramubwira ko umuntu umeze ivyo ukunda ivyo deja wamaze kumubwira yego sinakubwiye wamaze kumugabisha yego mugihe rero je uzi neza yuko bashaka ibi kwacugira contraire ubu naho reka twumvirize rero Mungu yupo Brenda avuze ati jewe nakuriye ahantu ntarinda gusaba bibwiriza umuntu rero yarakuriye muri ivyo akarinda kura biragoye rero aronse n'umuntu bakundanye kuca avuga ngo ijya ngeso bon kujya kuntu kugusaba igihe cyose akeneye ukuntu biramugora tukaba tuzi ko n'uyo muhungu bahuye nawe yakuriye ahandi hantu cyane gose kumbure uko we yakuze nuko ujya muhungu yakuze siko yakuze kubwawe uribaza ko ivyo bintu byokoro ego ivyo avuga birumvikana muga Brenda mutama ivyo wavuze ati bivaye no hano umuntu yakuriye ati hari gusanga umuntu ahabwa amakado menshi bigatuma na cyagihe muba muri kumwe yumva neza neza katogusaba amakado ubwiza ukuri abantu bahabwa amakado kenshi nibo bameningo nibo bakandi basambura urukundo uko nukuri kuko n'umuntu akubwira ni wa muntu ushobora kumuzanira agakado gatoyi akagasuzugura serious muga wa wundi atamenye kuronka amakado umushyiriye akantu gatoyi akakirana urukundo mu gihe rero agasuzuguye wo nk'umuhungu uvyumvira ko je ndiko mvuga pardon abo bose twarakundanye ibyo byose ndabivuga ko ndabizi kuko hari umukobwa akubwira ati ivyo abo bakobwa ariko aravuga abo bose ndiko ndabakubwira ndabazi uko uranyumva neza ndiko nkubwira yuko ubwo ivyo bintu urkurambwira ncamarura kubonze jewe yashaka kukubwira ati jewe utwo tuntuma jewe ivyo ndabirengeye uranyumva neza oya serious ndikora kubya ariko arakubwira wa wundi rero mwe muriko muravuga ati ngo hariho umuntu usanga yarujujwe kuva kera kiri muto rero abo nabo azana n'ubwishime mu rukundo tuko dufata uraza umuntu agaciro cyane kuri ivyo bintu by'amakado ni wa muntu yakurira bucaro kuba ataze kado nimwe kuburyo umusiripire na nakano gatoyi akumva ari gitangaza mugabo wamenye amakado umva wumva umegana ibintu biri simple dukosore gatoya abantu batahane message itari ni hahandi navuga ngo Brenda kuba yarakuze aronka amakado suko adakunda kado mugabo ntizogera agaciro kamwe n'uwakuze atayironka nivyo rero kandi kuba idafise agaciro kamwe sikosa rya Brenda sikosa n'utayironse kera nikosa ryo wayitanze atazi uwo yayihaye kandi yavuze kinati aje kuvuga ati ngo twe twamenyera amakado ngo nitwe tugaye amakado ivyo sivyo ico sico yarakivuga nane iko ndavuga icakabiri no kuvuga iki iyo umuntu ahaye agaciro akagana uko umuhaye si uko asumvye wakakiranye intege nke ahubwo n'ubutandukanire bw'abo bantu kuvuga ko ubutandukanire bwabo
wahaye kado abantu babiri umwe yabikuriyemwo ntibimushitura nk'uko bavuga mu kirundi nibyo nagombye kuvuga nanjye rero ntibimushitura uwundi nawe n'igitangaza kivuye mu ijuru kuko wewe ni gishasha urumva ko rero abo bantu babiri uwo bidashitura asa amakosa ko atashidutse oya ni inyifato agaragaza bivanye n'ico ukoze kije congera ku byo yakorewe mu bisanzwe amajambo avunaguye nta gitangaza uzanye kuri we aho rero tugomba gutahura cyane cyane iki kintu gikomeye cyane kuko navuze ikintu cyo gukomereka ku batanga amakado igihe uvuze ngo kado ndayihaye nde ni ukuvuga ngo mbega uyu muntu ndayihaye ayihaye agaciro kubera iki uwundi ayikimye kubera iki urumva ni kwa kuntu twakuze rero ingene jewe nakuze sindabizira oya ahubwo ugomba gutahura ko ico mpaye congeye mu bindi nari mfise ngo kudashiduka sintege nke ikaye byagomba gusuko nyene mu nyifato z'umuntu ingene umuntu yubatse gato ngire ndangize akantu bavuze ngo abantu bahabwa amakado cyane barasambura ahubwo ahubwo nagomba kubibiraba mu nzira imwe bisambura ryari jewe ninza n'akado rimwe ntubihe agaciro nkazana kabiri ntubihe agaciro biza gusambura mu nzira iyi biza gusambuka biciye kuri wewe kuko wowe ukomereka kubera abamweretse ko atamukunda sindagushaka ego gatoya Brenda wowe uza kubihereza isiguro ko ntagukunda aloro ke bifise isiguro ko ari bisanzwe kuri jewe kubera bije bishikira mu bindi by'ingene narimbayeho ugaca usanga rero wewe waciye ukomereka uvyambitse yindi nkofero uwundi atabihaye hama rero na kwa kuntu kutavugana ugasanga warubatse umusozi muri wewe ko Brenda atagukunda aloro kivyo wakoze byashikiye ni nkukuzana impene ufise iraro ry'impene nta gitangaza ku mutumba ntibazovuga ngo waguze impene ariko urazana inka mu iraro ry'impene bose bazomenya ko wazanye inka urashaka kubandanya icyumviro cyawe icyumviro canje mbananize kuri ico ndiko ngaruka kuri iryo jambo rya Brenda mutama koko hajya guha umuntu yamenye kuronka twamaze kuvuga ko bidamushitura twavuze Brenda avuze ati jewe nkunda umuhungu yibwiriza tukaba tuzi ko n'uyo muhungu kumbure bahuye nabo bayakuriye ahandi hantu kumbure wo kwibwiriza atari kirenga kumbure ashobora kuba yibagira ariko kumbure we akunda umukobwa mubwira ati je sheri nkeneye Brenda nawe ntabivuge bikaguma bimubabaza muri we kubwawe kutibwiriza biba byerekana ko utamukunda kutibwiriza ntabwo ari kosa kabisa na gato ahubwo gusa nk'uko mwabivuze mutama manzi umenye kwanza uwo muntu mbega aribwiriza mugihe atibwiriza mugihe umubwiye naho arabikora kiratahurize apano guca utako amakosa umuntu ngo ntiyibwiriza mbe mugihe ubimubwiye arabikora kuko abantu hari ukunda umuntu ubona ibyo akeneye ntabwo ushobora kubona byose tudahendana ntabwo ushobora kubona byose muga nk'ubu ndashobora kubona ati Brenda madimisi atisukisha amazimisi atisukisha kana mu igisuko kadama amafaranga y'igisuko urumva satiye content aho uraryohego uzi gute ko ntari kungira treatment y'umushatsi ubaza kumbaza hanyuma sinda yakora abayabibonye urabona ngo urabuga rero sinawuza amafaranga ari kungira treatment y'umushatsi wumve se rya jambo mutama rero arashaka ati je nkunda umukobwa asutse niko kuntu abantu baba aho rero kunda umukobwa asuke ngunje umvise icyo medavuze nakarorero nuko ashobora kuza kumba ati mbonye maze iminsi mushatsi wawe ukeneye amafaranga yo gusuka ndakenda aho ambagije uko ayaguhaye utayakeneye ntayo wotora ayaguhaye utayakeneye utakeneye gusuka ntayo wotora ntiyatora mugasi yakoresha ivyo oya no kubera kutovuga ati kubera atakeneye oya ndashobora kuyamusubiza ayakeneye gusumba jewe ndashobora kuyamuha no koresha sindabitahura pardon abantu rero bagore cyane gute umuhungu mukundanye ashobora kukubwira ati okay aya mafaranga tora uje kwisukisha urashaka kumubwira Brenda cyavuga ati jewe ndashaka kumubwira ko atayo nkeneye pour le moment ariko ngo we nimba yakeneye numva rero tuguma tugaruka hahandi Brenda yaho dutandukanya ico ukoze nka service n'ico ukoze nka kado tugaruka hahandi Brenda kumuha amahera yo gusuka
mbega noba naramenye ko Brenda yabuze amahera gusuka nuko ni Pardon, kuyaga muga gatoya je ndiko ndagutahura kandi ndaza gusanga mu cyumviro ndaza gusanga mu cyumviro muri ko muravuga nukumenya ko muri kado nk'ubu mpaye Brenda amahera nka kado ngomba kumenya ko ico mpaye Brenda aza gucakira nka kado cyangwa aza gucakira nka service randi umva jewe nk'ubu service ni iki ni icumwa akorera umukunzi wiwe kavuga ati mbega ko ufise urubanza ku wa gatandatu mukaba muzo kwambara iniro no guhitanira iniro iyo ni service ariko nk'ubu mvuze ngo Brenda arafise urubanza samedi ngire ndamugurira iniro ni kado voilà tugomba tutatandukanya rero kugira ngo abadukora badutega amatwi babitahure kandi urumva rega vyugariye aho ni mu bakundana bagomba kumenya yari yatanze service na yari yatanze kado abakobwa benshi barihenda rero mu service niyo bagomba basaba abahungu ariko ushaka amakado kadi uvuye ku mutima niyo shaka je pana service pana kuzo uva mezi baje muri wacu Brenda mugabo je nakumvirije Brenda nakumvirije mugabo uri wa muntu kugira uhazwe na kado abari ya kado koko yamesha bashaka aho rero uri he pardon ndacakubwira ibintu bisanzwe unzanye n'ikintu kirenda kubaza kuza amafaranga nange ku mutima ukungene uyatakuka none ikintu umukunzi wawe akuguriye hariho kumbure umuhungu ashobora kubaza ati umukobwa mbajije ngo nakiguza ngahe swati wowe ushobora kuvuga ati umimubajije kugira ngo ntiwumve ko yoba yatakaje amafaranga menshi ariko umuhungu nawe ashobora kwibaza ati kumbure ashaka kunsuzugura yap kandi hari umuhungu ashobora kugira ngo kandi ivyo navyo kenshi biracanye n'intege uyu munsi umubwiye ati uyu munsi wanzaniye ikintu kizimvye ejo arashobora no gucika intege yo kubandanya kugura amakado buzimvye canke buri kado yari bashaka kumwereka yuko sitege kwaguma ngura imirimo bizimvye mu byumve abariko batwumviriza natwe turiko turanima kino kiganiro nagomba kumva dutahure kandi kino kintu amahera menshi uguze kado arafise agaciro kwa Brenda mufashe vacances mukaje Nairobi kuko akunda mu madoka nika hejeje kuvuga nico gituma mu bantu bafitaniye ubucuti migendanire y'urukundo ushira uburyo bwinshi muri ya mvugo yiwe y'urukundo nico gituma kugira ngo ntukomereke nico gituma Brenda ni kuvuga nk'ubu uyimugire voyage nk'iyo kuja i Dubai aho wamukoze ku mutima ariko kutugumana pana ngo gushira Dubai ngo atugumane ariko yakujanye Dubai mwafashe indege hariho rero n'uwundi rero Brenda ashobora gusaba twatuntu misi yose ariko agasaba nk'agakaramu agasaba nk'agakaye agasaba kumbure oya sivyo mu gihe ubona katabishoboye ni kuvuga ugasanga asaba ushobora kubona katabishoboye kabisa ego usaba ubona neza ntiyishoboye aho kara pardon yo kara makaye gusaba ntayo kube ni kwa kundi wavuze ati je ndakunda umuhungu yibwiriza ukaca usanga rero niyo muhungu arabimenyereye kubera arabona ko uwo mukobwa kumbura ubwo buryo ntabwo afise service randi ni umuze ugashaka kubera n'abakobwa sindabavuga abakobwa bamwe Medi yandikira umuhungu ngo nukira yicaye iwanyu ni mwicaye bo arashobora kuba umviriza ndakubwire Brenda kuri ico kintu reka ndaguha karorero hariho umwana amperuka guhura nawe yafashwe ku nguvu gute ico gihe bararaye ubusa acabwira gahungu kakagenzi ati womfashe ukama 200 kara kagenzi ntibari bakundanye ico yamubwiye ati urazi yatore muhira kakana karanga buraca inzara saa sita ntibafunguye wa mwana abona agomba gufa n'inzara yacabwira wa muhungu ngo urihe basinze kuyatora acamubwira ngo ndi muhira ni kuvuga uwo mwana yaciye agenda acamufata ku nguvu acarabyara mwana acaratwarira bisigurike aho re ndiko ndakuzana Brenda ndakubwira uyu mukobwa yaba yarafise umuhungu bakundanye amwizeye akamubwira ati jewe twaraye ubusa mfasha yari kuyamuha atarinze kumukorera ibyo bintu urumva rero hari igihe biba ngombwa kubwira ikibazo ufise umukunzi wawe yaba ni nica amafaranga kuko ubona ari we ashoboye kugufasha kandi mu buryo bwiza Medi gutangura ikiganiro ariko wavuze iby'amahanga ndabigusigwe neza caturangiza nk'ubu birashitse wowe turakundanye famille abavyeyi bawe bantaho nikora
uko uranyumva umuvyeyi wawe uhonye kugira afungure agenda kurima ibijya byo ku munsi wowe gushika kuri iyo saha umbwiye ati ku by'ukuri nabuze amafaranga y'ishuri nereka kwaguha wowe wocubaho rero mu buzima bwa uzi ko amafaranga ndafise hamukanka ko yansaba mu gihe uzi ko neza iwacu neza kubera ndinda kubikubwira uribwira urankura reka ndaguha kandi karero Brenda ndibuka narigeze gukundana n'umuhungu narigeze gukundana n'umuhungu rero jewe naje narindira ko yibwiriza ico gihe narabure ya transport ariko ntiyamenye ko nabuze ya transport ndi kuvuga nava muhira n'amaguru nkashika ku ishuri n'amaguru natanarusha ico gihe naragwaye urumva ariko mu nyuma rero niho yagiye kubimenya avuga ati kubera ko utabimbwiye ntiyabona ko habyo yabona nagira nababwire kino kintu kubaza urafite transport fashe dushobora kuba Blenda tutabana fashe n'umuvukanye hariya Blenda ashaka uwibwiriza mugabo agomba kumenya ko ashobora gukundana n'utwibwiriza cyane gose ibyo nabyo nabyo birabaho cyane gose ico gihe rero Blenda agomba kurondera hagati na hagati reka mbabwire ikintu gikomeye kenshi turondera ibintu ku bantu batazi ko tuko turabibarondera ca kabiri ikintu cyo kwimenya ku muntu n'ikintu gikomeye cyane umuntu yakuze muhira aba muri environnement itibwiriza ntuzurondera ko yibwiriza ko mukundanye ntikibaho hama kandi umuntu yakuze muri environnement yibwiriza haca bico kibazo uwakuze ahibwiriza n'uwakuze hatibwiriza iyo bahuye bama mu matati y'uwibwiriza ashaka ko yibwiriza iyo utibwiriza nawe arindira ko bamusaba n'utuntu two mu nzu ntigikombe wagisiza gatoya ya mbere ibyo ndabitahura mugabo ukungene mu myaka uratahura yego cyane nahantu aho usanga mu cimviro ca Blenda nahantu ko iyo abantu bari mu rukundo bagomba kugwiza ibiyago iyo ni solution rero hakazamo rya jambo mbe gukunda iki uwo kugirira neza yokora iki ivyo bica bibatwara muri ca kibanza caho umuntu aza kumenya ibyo akorera mugenzi we ego reka rero turangize ikiganiro nce ntangura kuri Brenda mu kurangiza Brenda ku bwawe rero uribaza ko ari ngombwa ko igihe mukundanye n'umuntu guha amafaranga canke kado kugira ngo turangize ku bwawe ni ngombwa canke si ngombwa kumbura hariho abakobwa musangiye ivyumviro wowe worangiza uvuga iki ndabisubiyemo ni ngombwa mu gihe ari we yavyibwiye si itegeko yego si itegeko muga ari we yavyibwiye sava ni kuvuga atavyibwiye naho nyene ntacyo yego murakoze cyane reka bona aho twumvirize mungu yupo ku bwawe worangiza uvuga iki kuri ico kiyago twari ko ku bwawe mbega ni ngombwa ko ukundana n'umukobwa kumuha iyo ngabire byogenda gute kumuha ingabire ni ngombwa kuko uwo muntu umukunda kandi mu gihe atahano tangabiri hari kuko urukundo ntigigera rurama kandi ingabire ni nk'imboreya ni nk'intabire itabira rwa rukundo rero mu gihe atangabire urukundo ntarusha kuramba cyangwa nushaka gushika ku ntambwe ndende birashika aho usanga hari umukobwa nawe avuga ati je ntangabire nshaka birabaho we mukobwa mwe uramaze guhura nawe yego umukobwa wawe yikwije akakubwira ati kabisa jeyo ingabire ntawe nshaka ku buryo agukunda atakintu umuhaye ukarinda umutwara atakintu umuhaye akiguha akaba ari waguha kandi utibuze nawe utabibuze hari abashavuga ngo muri ba Mario oya utabibuze pardon utabibuze akabiguha voilà urakoze cyane abo bahungu bariho turangiza rero umuhinga n'izihe manuro mwohugwaruka kubijanye na kino kiyago cuno munsi turangiza murakoze cyane impanuro ya mbere nuhugwaruka kubageze mu bigero byo kuja mu rukundo cyambere uwiza ikiyago kandi ico kiyago gahera mu ntango kugira ngo umwe amenye ico mugenzi wakunda mvuze ico ni kumenya imvugo y'urukundo ya mugenzi wawe kuko mutabimenye ucukora ibitari byo kandi mukabipfa impanuro ya kabiri ni gihe uwo mukundanye muri tuno tuganuke muri ko muraduhana ugasanga wewe akaguhaye nikagukoze ku mutima siko washaka kenshi ugwaruka nagwo hari gihe dufata ibyo kurahura ukabona umuntu yasama menshi wewe utazi iyo yakuye washira kujya musongo mukundana ni byiza ko mu bantu bakundana mugendera mu byo mugezemwo mu buryo mumufise mu guhana twatuganuke
ntimuze gukopya mukura hanze ahubwo muhana utuganuke dufatiye ku buryo mufise icya gatatu gikomeye cyane ni uko muri ibyo guhana utuganuke tugomba gutangwa neza rero gutangwa neza ni bya bindi byo kubikora ufatiye ku mvugo y'urukundo y'uwo mukundana kugira ngo icyo wakoze ntigihave gisanga kitahawe agaciro ngo kigaruke kidoge gukomereke icya nyuma ni uko ku bantu bakundana bagomba kuba maso cyane kuko hari utuganuke twinshi turimo imitego hari umuntu aguha akaganuke kugira ngo ibyo azokubwira ejo ntuzovyange kimwe twita achat de conscience hari umuntu aguha akaganuke kugira ngo rendez-vous azoguha uyireponde favorablement ya achat de conscience utuganuke uno munsi ku bantu badushaka hari igihe baca bagwa mu biganza bitari byo ejo niho haca havamo rero ibi byo gutwara inda zitategekanijwe ibi byo gutangura gukora amabanga mpuzabitsina imbere y'igihe kuko uno munsi n'ikintu gikomeye cyane umuntu akoze amabanga mpuzabitsina imbere y'igihe yitege ko mu rugo bizogenda nabi kuko ibihimba by'irondoka uko umuntu wese angana iyo bikora kowe hakiri kare imera nk'umwembe wagombye kwamuga utarahasha iyo hageze kuja kuwamuje usanga waraboze ndabivuza mu mvugo mbabarira amatwi mugabo kenshi tutuganuke turabamo imitego yo gushora abakundanye mu mibonano mpuzabitsina bigatuma haba ibibazo mu miryango ni ukuvuga ko rero utuganuke rero dukozwe mu mitego tuvyara kudashika kure kugwaruka murakoze cyane Ni kuri izo mpanuro z'umuhinga mu bijanye n'inyifato duce turangiriza ko kino kiganiro kidasanzwe aho twari ko tuyaga ku bijanye nimba by'ukuri ari ngombwa ko igihe umuhungu akundanye n'umukobwa ko amuha amafaranga canke amuha ingabire reka rero nshimire abatumire twasangiye kino kiyago Atanazi Ngendakuriyo umuhinga mu bijanye n'inyifato turabashimiye ko mwashoboye kwitaba ubutumire bwa kino kiganiro murakoze cyane kandi n'ikindi gihe dusaba kuza gutera intererano turiteguye kuza gufasha abenegihugu murakoze cyane Brenda Kelly Deborah umumenyesha makuru namwe murakoze kwa mwitavye buno butumire murakoze cyane baza ko bumvise ibyo navuze byose kumenga doje ikiganiro menga utaryohewe yari bwaheze nabwaheze mugare kandagize mvuga kano waryohewe ku byo muhinga yavuze yego kuri je yabivuze neza kandi baza kugwaruka gwafasha ibintu byinshi murakoze cyane Kabura Ernest Mungu yupo umukinyi w'amareresi namwe mwakoze kwitaba butumire bwa kino kiganiro sinzi ko mwashimishijwe n'ibyo muhinga yatubwiye kubijanye n'ikiyago cy'uno munsi by'ukuri twabishimiye cyane kandi namwe turabashimiye cyane ko mwatwiyumviriye ko kuko hanyuma amaze kwiyumvira akagutumira nuko bayabonye koko mushobora kuyaga hama ukagira muce munguranyeko rero mutama nkuko bidushikirije mu muhinga twabitahuye cyane gose kandi twizere yuko n'abatwumviriza bose bazotahura neza cyane nkengurukire mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro ndabikebanuye naho ubutaha